Mwiriwe abandi ni mwaramutse bivana naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 Kigarama 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Tuyemba z'umutima abuhinga bw'ivyuma naho hari Aubin Felix Irankunda reka ntangure ndabashikiriza ingingo zimwe ashimikiyeko. Imyaka 10 irarangiye habaye ubwicanyi Bujumbura buzwi cyane ku izina rya Duzu Massacre atabutungane bamwe n'abandi bakaba basaba abarundi guhaguruka baharanire ubutungane mu gihugu cabo. Abarundi babandanya gusaba leta y'u Burundi kureka gushora kuri songoye abana b'u Burundi mu ntambara ziri muri Kongo. Abanyagihugu bakaba babona ko intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ikwiye gusezererwa. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe yaraye yerekanye impamvu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaheruka kuyakana abasirikare b'u Burundi bafatiwe mu ntambara muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Hari n'ayandi donido mugume hafi ni mukanya mu mpera hari ikiganiro iganuke kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Imyaka 10 irarangiye habaye ubwicanyi mu Burundi buzwi ku izina cyane rya Duzu Massacre. Ubwo bwicanyi bwabaye ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama mu 2015 mu makartier cyane ya Nyakabiga na Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Tubibutse ko mu gitondo c'uwa 12 ukwezi kwa12 mu 2015 ariho hatowe ibiziga amajana n'amajana mu mabarabara ya Nyakabiga, Jabe na Musaga. Abo bantu bose bakaba bari baraye biciwe mu mihana yabo, abandi basohowe bicigwa muri ayo mabarabara, hakaba nabiciwe mu bindi bibanza ariko batabwa ibiziga mu Nyakabiga n'ahandi. Hari nabakeya biciwe mu mihana yabo kumutakura muri commune Cibitoke ya kera ubu hatwarirwa muri commune Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura. Hari nabandi bari baraye bahagaritswe mu makartier atandukanye ya Bujumbura no mu mabarabara aza mu gisagara ca Bujumbura avuye mu ntara za ruguru batigeze basubira kuboneka. Atangwa akarorero k'umucamanza Laurent Mukezamihigo yakora muri sentare y'intango ya Ntega mu Kirundo. Ico gitondo amanutse kuramutsa umuryango wiwe mu gisagara ca Bujumbura yururukijwe imodoka ibugarama kubera umupolisi asomye kuri karangamuntu ko avuka mu Nyakabiga. Uwo ntarasubira kuboneka. Ku matariki ya 11 na 12 Kigarama mu 2015 mu makartier ya Musaga na Nyakabiga ntihabaye ubwicanyi gusa, hanabaye amabi yo gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi. Imbonerakure, abasirikare bo muri BSPI, abapolisi bo muri YAPI na BAE n'abakozi b'iperereza bari biraye mu mihana yuzuye ubwoba bihereza uwo bashatse wese bahasanze. Ibiziga byinshi bene vyo batazinanye n'abategetsi ntivyashoboye gushinguranwa iteka, vyatawe mu binogo rusange mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi. Lieutenant Colonel Darius Kurakure, Major Marius Gahomera, Colonel Dominique Nyamugaruka, Colonel Alexandre Muyenge batazira Manalex, Colonel Desire Uwamahoro, Major Pascal Minani batazira Mababa, General Alain Guillaume Bunyoni umutegetsi yari hejuru mu bajejwe guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, General Etienne Nakarutimana batazira Steve, Denis Karera yararongoye imbonerakure ku rwego rw'igihugu, Colonel Gaspari Baratuza, Fredy Mbonimpa yararongoye igisagara ca Bujumbura. Nibo bakwiye kubazwa ubwa mbere ivy'ubwo bwicanyi, aho bamwe muri bo barimwo no mu babukoze. Imyaka 10 irarangiye atabutungane kuri ubwo bwicanyi. Bamwe n'abandi bakaba basaba abarundi guhaguruka baharanire ubutungane mu gihugu c'u Burundi ngo niho n'igihugu kizoshobora gutera imbere.
turatewe impungenge n'umurindi munini w'ugwaruka rwa Afrika ruhurumbira gupagasa mu mahanga biri mu ijambo Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye Burundi akaba imboneza y'ugwaruka ku mugabane wa Afrika yarayashikirije mu ihuriro rigira kane ry'ugwaruka rwa Afrika ku biraba Uburundi yamenyesheje ko Uburundi bwari bufise ubutare ariko butari bufise uburyo bwo kubuhingura gutyo ku ntwaro yiwe Uburundi bwaciye bukoresha ico bufise arizo nguvu z'ugwaruka rw'abarundi bamwe mu barundi bavyumvise bamenyesha ko Evariste Ndayishimiye azi guhisha mu majambo abanyamahanga ko atabushomeri buri mu gwaruka rw'abarundi ariko akemanga muri rusange ko gwaruka rwa Afrika ruja mu mahanga kurondererayo akazi kuko kabuze iwabo abo banyagihugu bakavuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi adashobora gutorera umuti ibibazo vy'ugwaruka rw'abarundi mu gihe atemanga ko bihari ugwaruka rw'abarundi rero ngo rurakwiye kuva hasi rugashira imbere indongozi zifise imigambi yo kugwiza akazi rukorere igihugu rureke kuja gukorera mu mahanga biturutse ku bukene bw'ibintu vyinshi buri mu gihugu c'u Burundi. Ninete Nansi Mutoni atubwire ivyo yaduteguriye kuri ino nkuru. Kubwa Perezida Evariste Ndayishimiye Afrika nzima ituweko n'ibice birenga 70% bigizwe n'ugwaruka. Ivyo ngo vyotumye indongozi mu bihugu bitandukanye zitegerezwa kugira umwitwarariko cyane cyane mu kugwiza ubuzi no gukora inzira ishika yotuma ugugwaruka nyamwinshi ruhinduka imoteri y'iterambere rirama. Yemara Evariste Ndayishimiye abona ko akiri intambamyi avuga ko uyu munsi ugwaruka rwa Afrika ruhanzwe cyane n'agashomeri no kubura ubuzi ibituma baca bahurumbira kuja hanze ndetse rukaragenda no mu buryo buteye ubwoba bushobora kubahitanira ubuzima. Ati nduguye twamugina twihweje rero uko kugenda kugwaruka muri ivyo bihugu bituma tubona neza ko Afrika itarashobora gutorera inyishu ibibazo bihanze ubwo gwaruka ndugaye twamugina. Ivyo rero Evariste Ndayishimiye abona ko ari byo biheza bigatera inzigo ugwaruka bigatuma rukora ibikorwa bigayitse by'imigumuko. Muri ico gihe ngo ibimenyesha makuru biraheza bikavyita ibisanzwe ngo Generation Z zishaka impinduka. Ati nguko uko ibihugu kuva kera byari bizwi ko bitekanye byisanze mu bibazo by'intureka kubera ubwo gwaruka. Aha Perezida yavuze ko kenshi ibikunze kuba ivyitwazo kugira haduke intureka ari ubukene, yamara ngo ni ukwihenda cyane kuko hari n'abavuga ko ubukene buva ku ntureka. Agira ko yibaza icoba umuti. Evariste Ndayishimiye ahamagarira abagenzi we ndetse n'abakuru b'amareta kubandanya batorera inyishu ivyo bibazo bihanze ugwaruka mu ntumbero yo kubumbatira amahoro n'umutekano ku mugabane muri rusangi. Bamwe mu barundi bavyumvise bamenyesha ko Evariste Ndayishimiye azi guhisha mu majambo abanyamahanga ko atabushomeri buri mu gwaruka w'abarundi ariko akemanga muri rusangi ugwaruka rwa Afrika ruja mu mahanga kurondera y'akazi kuko kabuze iwabo. Abo banyagihugu bakavuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi adashobora gutorera umuti ibibazo by'ugwaruka rw'abarundi mu gihe atemanga ko bihari kuko imvugo yiwe yemeza ko mu Burundi akazi kuzuye. Ugwaruka rw'abarundi rero ngo rurakwiye kuva hasi rukareka gusamazwa n'imvugo ya Ndayishimiye rugashira imbere indongozi ifise imigambi yo kugwiza akazi rukorera igihugu rureke kuja gukorera mu mahanga biturutse ku bukene bw'ibintu byinshi biri mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bo mu mihingo itandukanye basaba leta y'u Burundi kureka kubandanya ishora kuri songo y'abasirikare baja kugwana mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi, ahubwo itahukane abariyo bose kuko bariko barahahonera ku nyungu z'akagwi gato k'abategetsi, cane cane Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo. Ivyo bakaba babivuze inyuma y'ibiherutse gutangazwa n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi.
abo banyagihugu barananegura kandi ububeshi bwaranze uwo mutegetsi mu kuvuga ko yiboneye amakamyo 39 yuzuyemwo abasirikare b'u Rwanda bajabuka mu gihugu ca Kongo nuko womenga uwo mushikiranganje yari ku rubuga rw'intambara. Intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ngo irakwiye gusezererwa kuko vyayinaniye gutora umuti w'ingorane zugarije Uburundi n'abarundi sinzi ikama yegeka amakosa yose ku Rwanda. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Mu nama yo ku munsi wa mbere igenekerezo ry'umunani Kigarama uyu mwaka wa 2025 Edouard Bizimana arongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yagiranye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi yagirije igihugu kibanyi c'u Rwanda ko kigomba kwigarurira akarere mu gihe gwari gwateye igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara. Amasezerano yari yatumiwemwo umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umushikiranganje Edouard Bizimana akavuga ko igihugu c'u Rwanda cahonyanze ayo masezerano. Narimejeje kuganira n'abaserukira ibihugu byabo n'amashami yigenga hano mu Burundi ndababwira ko byerekeye umutekano muke uri mu karere ku rubiye duhana na Kongo. Ivyo navyo bikaba biterwa n'ibikorwa bibi by'u Rwanda rushaka kwifatira akarere kandi rwari rwasinye amasezerano yo guhagarika ingwano no kugarukana amahoro mu karere. Ivyo biganiro navyo baza gushirako igikumu kuri ayo masezerano. Murabyibuka ku gihugu cacu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari yatumiwe kugira ngo aze guhagarikira ico gikumu cyaterwa kuri ayo masezerano. Hanyuma ariko ico gihe naho ayo masezerano ariko arasinywa ingwano ntizahagaze kuko u Rwanda rwagumye kurunda abasoda babo rufata ibirindiro. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ashikiriza ko u Rwanda rwarungitse muri Kongo abasirikare buzuye amakamyo 39 ari nabo baciye batera ibirindiro vy'ingabo z'u Burundi, ariko abasirikare b'u Burundi bavyifashemwo neza. Twabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda arimo abasoda. Bwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda, hanyuma baraca mu bwato baca muri Kivu baca kuri Ijwi bajabuka. Ayandi makamyo ashika 22 nayo nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama kujya muri Kongo. Hanyuma itariki zibiri niyo baciye batangura kuza baratera ibirindiro byacu zijya ngabo ziri gufasha Kongo muri y'amasezerano twasinyaniye. Hanyuma imbere yaho baragerageje guca ahantu yitwa Mwenga hariya kure, bagomba naho nyine kuza kuzunguruka kugira ngo baze kumena ibirindiro by'abarundi. Hanyuma ariko abarundi barifashe neza barabirukana. Mugabo nyuma niho baca bagaruka bagaca baza guca za Kamanyora. Nubwo bashaka ko amasezerano asinywa bamaze gufata Ruvungi, bamaze gufata na Uvira, ariko ntibyaboroheye. Ingabo zacu zarahagaze neza ziragwanya umwansi. Ingabo mafatiro kano karyo shimire cyane abasuda b'abarundi bari guhagarira amahoro muri Kongo, ingene bitanze kugira ngo umwansi ntabogere igihugu cyacu. Uwo mutegetsi aramutswa ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu atomora ko abasoda b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo iharanira intwaro rusangi kugira bakingire abarundi n'imbibe z'igihugu. Ibitangaza bamwe n'abandi kumva ingene umuntu ashobora gucunga imbibe z'igihugu ciwe ari ku butaka bw'ikindi gihugu. Abasoda bacu b'abarundi bari hariya kugira bakingire imbibe z'u Burundi, kugira bakingire abarundi n'ivyabo. Bishobora kubayo kuko icyatujanye n'ikirahera, kandi kubera twagiye twumvikana na leta ya Kongo, abarundi barafise uburenganzira bwo kuja hariho hose muri Kongo gushika igihe amasezerano atazoba kirimukira. Naho umutegetsi ashikiriza ko hataragera ko abasoda b'u Burundi bataha, abarundi bo mu mihingo itandukanye basaba leta y'u Burundi kureka kubandanya ishora kuri songoye abasirikare baja kugwana mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi, ahubwo itahukane abariyo bose kuko bariko barahahonera ku nyungu z'akagwi gato k'abategetsi, cyane cyane President Evariste Ndayishimiye hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo. Abo banyagihugu baranegura kandi ububeshi bwaranze uwo mutegetsi mu kuvuga ko yiboneye amakamyo 39 yuzuyemwo abasirikare b'u Rwanda bajabuka mu gihugu ca Kongo, nk'uko womengo uwo mushikiranganje yari ku rubuga rw'intambara. Intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD birakwiye gusezererwa kuko vyayinaniye gutora umuti w'ingorane zugarije u Burundi n'abarundi insinzi ikama yegeka amakosa yose ku Rwanda. Perezida w'u Rwanda yarayahishuye impamvu perezida w'u Burundi yihakanye abasirikare b'abarundi bafatiwe mu ntambara ziri kubera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Perezida Paul Kagame atangura asigura uko ingabo z'imiryango itandukanye zagiye zirarungikwa mu buseruko bwa Kongo harimwo iz'u Burundi ngo zigiye kugarukana amahoro. Ku majwi dukesha iradiyo y'igihugu c'u Rwanda, mukurikire Perezida Paul Kagame arongoye ico gihugu.
ariko reka nsubire inyuma mu mateka munyihanganire babyumve ndetse abari hano bahagarariye ibihugu byabo hano cyangwa imiryango mpuzamahanga. Aya mateka ni ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana kandi bifitanye isano n'amateka yacu. Ndabaha urugero. Mwibuka intambara muri Eastern Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa zimaze iminsi. By the way, mu ntambara za East African Community, mu ngabo za East African Community zijya kujyayo, habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community kubera ko Kongo itabishaka. Turabyemera pe, turababwira tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo, tutahubwo nimutugerera neza izi ngabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo, ikibazo kireba u Rwanda. Nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho. Birangira bityo. Hashize igihe gito barazirukana. Kongo, leta ya Kongo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda. Ariko muri uko kuzirukana, Kongo hitamo kwirukana abandi isigarana abandi. Muwe yasigaranye bamwe isigarana ingabo z'u Burundi. Rero ngo ni bimwe usigara kuko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho nabwo bifitanye isano n'amateka yacu. Za East African Community bazanye iza SADC. Ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Atajya umunwa, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda amenyesha ko yitelefoneye ubwiwe Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi baraganira ibitari bike birimwo kwishura ibibazo by'igituma abasirikare b'u Burundi baguma barungikwa ku bwinshi mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Perezida Ndayishimiye ariko akaba yarahakanye ko hariho ibice bimwe biri kuberamwo intambara biri hafi y'u Rwanda, ariko muri Kivu y'uburaruko abasirikare b'u Burundi batarimo. Budakeye kabiri habaye ico kiganiro biciye kuri telefone hagati y'abo bakuru b'ibihugu babiri. Abasirikare b'u Burundi baba barafatiwe mu ntambara ziri kubera muri ivyo bice. Ndayishimiye yahakana ko bitarimwo abasirikare b'u Burundi. Indongozi z'u Burundi zisabwe kuganira ngo zihabwe abasirikare b'igihugu cabo barabihakanye izuba riva. Mbere na Ndayishimiye ubwiwe akaba yarabihakanye imbere y'abamenyesha makuru b'Abarundi mu kuvuga ko abo basirikare atari igihugu ahubwo ari abagwanyi ba Red Tabara. Mubandanye mukurikira uko Perezida w'u Rwanda asigura aho vyazananye ivyo kwihakana ingabo z'igihugu c'u Burundi. Rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane kikaba kinini. Uziko nafashe telefona Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC. U Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko
gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe Uvira kwiri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma za Rucuro murajyanwa n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndambwira nti arababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Ati atoya barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza rwose ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimwibwiriye ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda mu Burundi kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka, kugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya baba bahemu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Byaho biguma ari urujya n'uruza. Perezida w'u Rwanda aragaragaza ko ababajwe nuko ivyabaye muri Uvira muri Kivu y'ubumanuko bitanguye imbere yuko hasinywa amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda vyegekwa ku Rwanda, mu gihe vyabaye n'ibihumbi birenga 200 vy'abasirikare b'Abarundi barungitswe muri izo ntambara, aho bagiye bica abanyagihugu ba Kongo. Abo banyagihugu bagatabaza ariko bakabura ubatabara. U Rwanda ngo rwipfuza amahoro kuko ruzi neza ko iyo habuze amahoro hatakara byinshi harimwo ubuzima bw'abantu. Kuba ibintu byabaye mbere yuko tujya gusenya amasezerano na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira, n'ibihumbi by'Abarundi bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko Abarundi bangana batya, izi ngabo z'Abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu kwisi birirwa bavuga babaye, birega abantu baratakambye haburu batabara. Ejo bundi izo ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo n'u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Ibibazo byacu biri muri Kongo. FDLR n'abandi babanje kuvuga FDLR ntibaho, FDLR ni bake, ariko mwari mwagera muri ntabwo muzi mutoba hafa, muzageyo murebe intera hamwe
bahoze n'abasirikare ba kera kuko baratubwiraga ngo intera hamwe ngo zagiye ngo ntabwo zikiriho ngo hasigaye hariho abana babo. Ikibazo gifite amateka, gifite politike, gifite ibintu byinshi bidasobanutse kugira ngo rero bisobanuke biha abantu umurongo w'amahoro dukeneye. Amahoro turayakeneye, ndetse sinzi ko hari abantu bakeneye amahoro kurusha u Rwanda. Turifuza amahoro kandi twe tuzi ibura ry'amahoro kuko twabaye mu bihe bitagira amahoro byinshi. Ibyo dutakaza turabyumva, turabizi kuko hatakaramo n'ubuzima bw'abantu. Bamwe mu Barundi bumvise impamvu yatumye Perezida Ndayishimiye yubahuka kwihakana abasirikare b'igihugu arongoye ko ishingiye ku bubeshi ngo aribwo bujanja nk'uko yavyivugiye, agatinya kumaramara imbere y'ubwo yabeshi, ukuri ngo kwaruhiye kumumaramaza. Basaba Abarundi kwihangana ngo kuko bitebe bitebuke ukuri mu Burundi kuzotsinda ikinyoma c'ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD FDD. Ingaruka z'iyugagwa ry'urubibe Uburundi buhana na Kongo inyuma y'ifatwa rya Uvira zatanguye kwibonekeza mu gihe muri ico gisagara c'Ubuvira ariho hava igitoro gicuruzwa mu gisagara ca Bujumbura n'akagwi k'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD. Igicupa ca kinju c'iritiro n'igice za essence cahora kigurwa amafaranga 10,000 ubu kigeze ku 35,000. Ubukene bw'igitoro bukaba bugiye kwiyongera mu Burundi kurusha uko vyahora. Bamwe n'abandi akaba ariko babibona. Ababikurikiranira hafi bavuga ko hasigaye aho Abarundi ho guhaguruka bagasubiza ibintu ku murongo mu gihugu cabo camaze gushikanwa mu manga n'intwaro ya CNDD FDD. Mu buhinga bw'ivyuma babanza batumirira amate nyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'igice ca kabiri gihariwe ikiganiro.